Rikakuza kutuvurugira umutekano. Akajagari ari wewe akajagari. Tikakuherera ko wewe. Warasubiye muri twe. Muzana. Nuwundi watwaye turamukeneye. Barabukebuke basi. Watwaye mugenzi wacu kandi mushefu wawe. Uri mukori. Barabona. Nuwundi wewe. Antage ati. Niwe mwaya kazi none. Muhammad Mushefu numwe. Ntege tangwe. Rikakuza kutuvurugira akajagari. I will read the message. It's a prophetic warning for the nations of Rwanda and Burundi. Say Rwanda. Say Burundi. On the 14th of December 2025, during my prayer time, I saw something disturbing in a vision. A direct confrontation between Rwanda and Burundi must never take place because they are one people. God says, genuine reconciliation among the leaders of both countries will benefit both nations. Haja mwabonye ko natumye kwisakoshi wanje kugira burya sigenda tugenda na kuburyo kunguma mbatake nanje ngoma nitigura. Saka maramazi. Je nta muntu numwe dupfa niki na kimwe. Hanyuma ikibana yamfashije gusa. Nziza ukuri nta kibazo. Kandi ndazi ko atacyonzo. Ndabaramukije mwese banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri national YouTube ICTV ngibashikiriza amakuru atandukanye abagezweho. Tubazaniye amakuru ari buze gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Mu Burundi harashobora kwaduka intambara y'agakura umwanya n'umwanya. Injyane n'inyinshi mu mugambwe CNDD FDD, President Ndayishimiye Varisito ibintu biriko biramushikira birateye ubwoba. Amatora yo mu mwaka w'ibihumbi 2027 arashobora gusiga impinduka zidasanzwe. Abarundi bose bashobora kuzokwibuka mu mateka kuva Burundi bubayeho. Injyane hagati ya President Ndayishimiye n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD, ukutumvikana hagati ya Neva ndetse n'umukuru w'ibiro vy'igisirikare General Prime Niyongabo, ayo namwe mu makuru ari kugaruka ko cyane mu gihugu c'u Burundi. Ayose turaza kuyagaruka ko ibara ryaguye, abasoda b'u Burundi batanguye guhunga. Abasoda b'u Burundi bariko barahunga bakigira za Dubai. Abo basoda b'u Burundi bariko barahunga iki? Umutekano wongerejwe mu gucungera ko atabandi basoda basohoke igihugu. Aka kabara karyo keza abagwanya President Ndayishimiye babagiye gukoresha kugira bamwikure. Murano makuru muraza kubikurikira mu buryo bagido nido. Abarundi benshi barasaba ko mukuru w'igihugu Evaristo Ndayishimiye yotanga imihoho ngo kuko byaramaze kumutakwa amazi n'ivyo kurongora u Burundi. Ibi bintu kandi birakomeye cyane kubera ko no muri CNDD FDD ubwabo hari intambara zikomeye, izo zose nizo kugwanya umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Ariko ubuza kwisonga muri kino gihe hakaba havugwa amazina abiri akomeye cyane mu Burundi. Haravugwa izina ry'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Reverien Ndikuriyo ndetse n'umukuru w'ibiro vy'igisirikare General Prime Niyongabo. Ayo mazina ariko aragaruka ko cyane, turaza kugenda turabaha idonido kuri izo nkuru zigiye zitandukanye, tubabwira vyinshi kubiriko biravugwa. Hari n'indi nkuru turonse umwanya tuza kubashikiriza, ni ibiriko birashikira umushikiranganji yitwa n'umushikiranganji w'ikigega ca leta Arendi Kumana. Yarayavuze amajambo akomeye cyane ariko aragaruka ko mu binyamakuru aho yavuze ko ariko arategwa ubwoba n'abantu bagomba kumwica kubera amabanga atari make afise, akavuga ko agendana isakoshi. Iyo sakoshi birimo nibiki? Marano makuru navyo turonse umwanya turaza kubigaruka ko n'amakuru ari kuvugwa cyane ivyo vy'uwo mushikiranganje w'ikigega ca leta Arendi Kumana. Nibwo yatangaje kuwa gatandatu ko hari sakoshi itamuvako kugira yikingira ibitero vy'abamubangamiye boba bagomba no kumwica. Abatibuka amajambo uyu mushikiranganje yakoresheje, mwibuke gatoya ukuntu yavuze, abeshi baratangaye baravuga bati ibintu biriko biraba mu Burundi ni biki, ese biraza kurangira gute? Umviriza Dr. Arendi Kumana. Haja mwabonye ko natumye kwisakoshi wanje kugira burya sigenda tugenda na kuburyo kunguma mbatake nanje ngoma nitigura. Iyi ni contract ya fomi. Tuba twasinye tukavuga ati dukeneye amakandida ngana kunuko. Iyi ndafise avenant contrat ije muri December 2025. Ivuga yuko kuri saison B ya 2025 na saison C ya 2025
Les quantités réelles, on a dépassé 17,5% des quantités contractuées. Iyi ni fomi yayizanye ngo tuyisinye. uyu ni umushikiranganji Kumana avuga ko hari abantu bariko barahakwa kumugandagura kubera amabanga afise akomeye y'ibibera mu butegetsi. Ubuzima rero bw'umushikiranganji w'ikigega ca leta ngo burabangamiwe cane. Gervas Ndirakobuca we aramuhumuriza ko abarundi bazomusengera. Iyi mpera ya 2025 ikabiduhaye kumenya umushikiranganji w'intore Uburundi bushobora kuba busigaranye. Uyu nawe akaba atawundi ni Dr Alain Kumana ajejwe ikigega ca leta. Mu biganiro yatanze mu nama nshingamateka na nkenguzamateka muri iyi mpera y'umwaka, Alain Kumana yarerekanye ubumenyi bwinshi ndetse n'intumbero nziza afitiye igihugu. Mu ijambo yavugiye mu nama nkenguzamateka kuwa 27 z'ukwezi kwa 12 2025, Alain Kumana yaranavuze ko ari karatega ubwoba kubera kwanka kuriha abasuma. Akaba yaranerekanye nk'ingene ishirahamwe FOMI ririko rirasaba kurihwa amamiliyaridi menshi, ni ukuvuga hafi imiliyaridi 100 ku ifumbire itatanze vy'ukuri. Alain Kumana akaba avuga ko adashobora kwemera kuriha ayo mafaranga. Alain Kumana avuga ko hariho isakoshi asigaye agendana kubera kwitegurira itero vy'abamubangamiye. Alain Kumana akaba avuga ko yiteguriye kuzira ukuri, ariko arizera ko Imana izomurinda agashika kumbona kazoza ya 2060. Umukuru w'inama nkenguzamateka Gervas Ndirakobuca Batazira Ndakugarika akaba yaramuremesheje, yamubwiye ko ari vyiza guhagararira ukuri naho abarundi batagukunda. Acamwemerera ko abo ariko aragwanira bazomugira ngo bazomuragiza igisabisho, gutyo abagomba kumwica ntibamwice. Ibiriko birabera muri CNDD-FDD vy'ukuri ni ibiki? Uyu mushikiranganji Alain Kumana bamwe bavuga ko yoba ashobora kwicwa nka Emmanuel Niyonkuru. Amajambo uyu mushikiranganji aje w'ikiga ca leta yashikirije kuwa 27 z'ukwezi kwa 12 mu nama nkenguzamateka n'amajambo adasanzwe, aho uyo Kumana yatangaje ko hariho abifuza kumugandagura bakamutera ubwoba, ariko nanone ngo azokwemera pe azira ukuri kandi ngo ntazokwemera ko abantu bica igihugu abibona. Uyo Alain Kumana akaba avuga ko ageze aho hari n'isakosha asigaye agendana mu ntumbero yo kwitegurira ibitero vy'abamugambaniye. Mu bo rero asa nabo yagiriza akaba harimwe n'ishirahamwe FOMI avuga ko ririko rimusaba kuriha imiliyaridi z'ababihumbi 100 z'amafaranga y'amarundi yo kuriha ifumbire itigeze itangwa. Subwa mbere iryo shirahamwe FOMI rivuzwe mu bintu biteye ubwoba naho atamatohoza yabikozwe ko hakaba hari abaketse ko igandagurwa ry'umushikiranganje Emmanuel Niyonkuru mu mpera za 2016 rifise ico ripfana n'iyubakwa rya FOMI. Ibi rero biriko biraba mu butegetsi mu gihe iryo shirahamwe FOMI hoba hari abategetsi mu nzego zo hejuru barifisemwo imitahe itari mike. Uhirahiye wese rero akaba agerageza kuvuga FOMI nawe akaba ashobora no kuhaburira ubuzima. Iyi nkuru tuzayigaruka ko mu buryo bw'idonido. Tubanze twigarukire ku nkuru zivugwa mu gisata cy'umutekano. Mu mutekano, ingabo zidasanzwe ingabo z'u Burundi ziriko zirahunga zihungira i Dubai. Hakaba rero hatanzwe ingingo zidasanzwe zo gucunga abasoda bariko bahunga bigira i Dubai. Ingwano yo muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo iriko irasambura igisoda c'u Burundi ku rugero rudasanzwe. Abasoda benshi cane bariko baratoroka igisoda barondera iyo bomokera hanze kubera ko batabona akazoza kabo ndetse n'akazoza k'igisoda bahora bakorera. Abagenda bakaba bari mu mirwi yose y'intwazangabo cane abariyetona ndetse n'abakapitene. Ibisongerezi be n'abasoda batoya bahungira ahashoboka hose kuko babona ko ibintu vyamaze kuyangara mu gihugu. Hakaba hari n'abafise amakuru ko umwanya n'umwanya bararishobora kurwa bivanye n'amakuru yo mu nzego z'umutekano bafise. Abakaba rero badashobora kwihenda kuko barazi neza ibiriko birategurwa mu Burundi. Hari n'abanyegera mu Burundi, hari n'abashwiragira mu bihugu bibanyi, hari abashika kure bakaja muri za Canada, za Buraya n'ahandi, hari n'abariko baja kurondera ubuzi Dubai. N'irya mbere mu mateka y'igisoda c'u Burundi wumva intwazangabo iheba igisirikari gahitamwo kuja gukora ikiyede ibizwi nka edemaso kuri za Dubai bakaja kurondera imibereho. Ni ikimenyetso kitabesha
c'uko abatwara uburundi babugejeje ahatemba ndetse bakanatesha agaciro igisirikare cahoranye iteka ridasanzwe. Abagenda bose bakaba bavuga imvo zitatu nkuru bavuga bati abasoda bato bato barimwo bavuga ikibazo c'umushahara, bavuga ko umushahara ari muto cyane ndetse n'uwo mushahara muto bamwe na bamwe batawuronka, bavuga ko umushahara bafise mu gisodo uteye isoni bagahitamwo kubivamwo bakironderera akandi kazi. Hari n'umusoda yatwandikiye ko bamaze kubima amafaranga yabo bakoreye muri Somalia, yahisemwo kugiheba. Imvo nyamukuru nka bose bahuriza ko nuko batabona ico baja gupfira muri RDC. Benshi rero bakaba bahunga kubera kwanka gusubizwa muri RDC. Abaherutse gukugwayo vuba bo bakaba bararonse inzira yo guhunga, bisa nuko hasigara bake cyane. Ariko abo basoda nanone ngo barafise ubwoba kubera amakuru bafise ibintu bishobora kwaduka mu gihugu. Turaza kumva umwe mu bavugishwa, ni umugabo akomeye mu gihugu ca Malawi, akunda kuvuga ubuhanuzi. Uyu rero akaba yavuze ibintu bikomeye cyane ku gihugu cy'u Burundi ko gishobora gukubitwa n'inkuba kitazi yiturutse, kubera ko Burundi buriko bishora mu ntambara, ngo hashobora kwaduka intambara y'agakura hagati y'u Burundi ndetse n'igihugu kibanyi. Turaza kubigaruka ko twumve n'uwo muhanuzi ivyo avuga. Bamwe mu Barundi rero ngo barazi ibintu biriko birategurwa mu gisirikare cy'u Burundi, benshi bariko baracinjura hampande y'ubukene, hampande yo kwija gupfira muri Kongo ku ntambara, batazi uko ibintu vyifashe, ibintu bishobora kuza kuyangara. Iki kintu rero nico abatwara Burundi batamenya neza, hakaba hazoba ingorane zikomeye kandi umwanya n'umwanya ibintu birashobora kumera nabi. Edouard Bizimana yafashe ingingo yo gucunga abaja Dubai kubera akabona ko adafashe iyo ngingo ibintu bishobora kuyangara. Mu ikete ryiwe ryo kuwa 22 z'ukwezi kwa 12 2025, umushikiranganje ajejwe imigenderanire y'u Burundi n'amakungu Edouard Bizimana yamenyesheje ko ashizeho fishe ndangamukozi umuntu wese aja gusaba akazi hanze azobanza kwerekana ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Iyo fishe ikaba izoba iriko ikidodo c'ubushikiranganje ajejwe, umukono mwishirahamwe rirungitse, umukono wishirahamwe rirungitse umukozi, bene umukono w'umukozi, mbere ikerekana n'uwo mu muryango avyemeje. Iryo kete rikaba rivuga ko ubushikiranganje bwahora bukurikirana abaja kurondera ubuzi mu bihugu vyahanye amasezerano yo guhana abakozi n'u Burundi, ariko ubu ngo n'abaja mu bihugu batarasinya ayo masezerano bazohora bakurikiranwa n'ubushikiranganje. Iyi fishe ije kubera iki? Izangwe nuko hari abasirikare bamaze iminsi bafatwa ku kibuga c'indege bagiye Dubai. Amatwa dusumira hoba hariho n'abafatiwe kuri pafe bagiye kurondera passport. Mu gushiraho iyi fishe, leta yiteze gucunga gose abasoda bariko baje kurondera akazi hanze na cane abaje Dubai. Iyi fishe kandi zonafasha ya mashira hamwe y'abategetsi agurisha abakozi hanze kurya amafaranga y'abarundi bariko barahurumbira Dubai ku bwinshi, ariko ugasanga ntibaca muri ayo mashira hamwe. Ubu rero bazoja Dubai badaciye mu mashira hamwe y'abategetsi agurisha abakozi, bizosaba kuririra indege mu bindi bihugu. Urudandazwa rwa pasiporo z'abasoda muri pafe, urundi rwego ruriko rurakogwamwo cane ni igipolisi mu vyo kijejwe harimwo gutanga pasiporo kizwi cane nka pafe. Ahantu rero hari hamaze iminsi urudandazwa rukomeye kwa pasiporo z'abasoda. Ubundi abasoda benshi bafise pasiporo z'akazi, pasiporo do service, ntibagira pasiporo isanzwe. Kugira rero baronke yisanzwe barabisabira uruhusha ku bakuru babatwara. Abo nabo rero baca babona babasoda bashobora guhunga igihugu. Nico rero catumye abatwara pafe n'abakozi bayo biyumvira uko baha abasoda pasiporo zisanzwe babanje kubaka amafaranga y'umurengera. Umusoda bakaba bamusaba kurondera karangamuntu iriko ayandi mazina, bakamukorera pasiporo arishe hagati y'imiliyoni 2 n'imiliyoni 2,500,000. Umwe mu bakomiseri babikora akaba yatubwiye ko we ari 400,000 y'amarundi, abo muri pafe bakaronka 1,600,000. Rwari urudandazwa rukomeye cyane muri ivyo bihangange. Ariko nk'uko uwo mukomiseri yabitubwiye, hari umukozi wa pafe aherutse gufatanwa pasiporo 7 z'abasoda. Uko niko vyamenyekanye, idiri ibirapfuye. Umukuru wa pafe General Major Maurice Mbonimpa yoba arimwo
muri runo rudandazwa. Biragoye kwibaza ko bino bintu bishoboka umukuru wa PAF atabirimwo. Haraciye imyaka General Maurice Mbonimpa avugwa cyane mu barya ibiturire bijanye n'amapasiporo, ariko imigenderanire afitaniye n'abakuru ikamukingira. Ubu rero birashobora kutamusiga. Amakuru y'ibanga dufise avuga ko haciye indwi zibiri habaye mu Kinywabi inama ihuza ibihangange by'abajenerali bava muri CNDD-FDD. Inama yabereye muri Carama ku kirabo Belay Charlietona General Gabriel Nizigama batazira tibiya. Iyi nama yatanguye isaha 4 z'umurango irangira isaha 5 z'ijoro kugira bagumye ibanga. Carazira ko imodoka zabo ba generale ziguma muri ico kibanza. Ikibazo c'ingwano ya RDC bene ikibazo c'abasoda batoroka byarahavugiwe. Imwe mu ngingo bavuyeho bumvikanye ko boshikiriza President Ndashimiye niyo kubogoza General Maurice Mbonimpa muri PAF. Uyu rero urumva ko nawe ariko aragerwa iminwe. None niwo muti wo kubogoza ico gihangange. Ingwano ya RDC iriko irica vyinshi mu Burundi. Uhereye ku gisirikare c'igihugu birahambaye ko abatwara igihugu bicara hamwe bakavugana ukuri kuri bamwe. Intambara ya RDC no rudandaza bakuramwe amafaranga menshi cyane, ku bandi ni intambara ibatwara ubuzima batabona ico bagwanira. Ni intambara kandi itateguwe, ari nayo mpamvu abasuda b'u Burundi bayihoneramwo, abenshi bakahapfira bakahashirira. Umusoda nashobora ingwana tumva. Umusoda ategerezwa guhabwa ubuhinga n'ibigwanisho bihuye n'intambara agiyemwo. Abarundi ntibakwiye kwaka uburenganzira bwabo bwo kuja gusaba akazi aho bishoboka. Leta ntikwiye kwandanya iha impigi abihaye kudandaza abarundi. Mu kiganiro Perezida Ndashimiye yaherutse guha abanyagihugu, harishira hamwe ryiyamirije ubucakara bukogwa n'amashirahamwe agurisha abakozi hanze, aho ryerekanye ko ayo mashirahamwe atwara 50% y'amafaranga abarundi bakorera hanze. Perezida ntiyishuye ico kibazo. Ubwo bucakara bukwiriye gutuzwa naho bukogwa n'abakuru bakomeye. Gushiraho fishe sivyo bizobuza abasoda kuja Dubai ndetse no mu bindi bihugu, ahubwo bizotuma urugendo rw'abarundi baja muri ivyo bihugu rubavuna kurusha, kuko bazoca bategerezwa kurira indege kure y'u Burundi, nayo ubundi bo ntago ibi bizobabuza rwose. Twababwiye ko ikibazo c'umutekano mu Burundi tifashe neza. Ibihangange biriko biracanamwo ntivyumvikana habe na gatoya. Ibintu bisa nibikomeye cyane kwa General Prime Nyongabo ndetse na General Neva. Ibintu bikaba biriko birafata iyindi ntera. Intambara ya hagati na President Neva ndetse n'igihangange Reveriyano Ndikuriyo nayo irashobora guteza ikibazo gikomeye cyane. Mu gutangura no makuru twababwiye ko tuza kubashitsa ko ubuhanuzi bukomeye bw'umwe mu bapastori bakomeye muri Afrika. Uyu mupastori yavuze buno butumwa mu rurimi rw'icongereza, avuga ko ari imburi ku gihugu c'u Burundi coba kigiye kwishora mu ntambara kitazi. Uwo muhanuzi aravuga vyinshi, reka tubanze tumwumvirize uko abivuga. Today is a message that I was supposed to release on the 14th of December 2025. Ati uyu munsi ndafise ubuhanuzi ndategerezwa kubushira hanze ku mugaragaro kwigenekerezo rya 14 z'ukwezi kwa 12 uno mwaka wa 2025. Because it's a vision which I received 2 weeks ago. Ati nubuhanuzi nakiriye mu ndwi zibiri ziheze. So I was agonizing in my inner man whether to release this message or not. Nakomeje kwiyumvira nimba ndashobora gushira hanze ubwo buhanuzi canke no bureka simbushire hanze. At one point I recorded it at home, but we kept the video private. Ati nararikodinze ndafata amashusho y'abuno buhanuzi kugira mbushire hanze, ariko iyo video twarayibitse ntitwaciye tuyishira hanze ngo ije ku mugaragaro. Until today God gave me a green light to come and declare the message. Gushikaho no munsi Imana yamvugiyemwo numva ijwi imbwira iti shira hanze buno buhanuzi. In front of us as a congregation and also before the intercessors on the live stream. So I will read the message. It's a prophetic warning for the nations of Rwanda and Burundi. Ati uno munsi Imana yambwiye ko ntegerezwa gushira hanze ubwo buhanuzi. N'ubuhanuzi bukomeye
buvuga ku gihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Say Rwanda. Say Burundi. On the 14th of December 2025, ku igenekerezo rya 14 z'ukwezi kwa 12 mwaka w'2025, prayer time, I saw something disturbing in a vision. igihe narimwo nsenga narabonye ibintu bikomeye cyane kandi biteye ubwoba mu gihe nariko nderekwa. A direct confrontation between Rwanda and Burundi must never take place because they are one people. Nabonye intambara ikomeye cyane hagati y'u Burundi n'u Rwanda, ariko iyo ntambara ntitegerezwa kuba kubera ko ivyo bihugu ni ibihugu bivukanye. God says genuine reconciliation among the leaders of both countries will benefit both nations. Imana iravuga iti ukwiyunga ndetse n'ubumwe hagati y'abarongozi barongoye ivyo bihugu vyompi nivyo bitegerezwa kubaho kugira iyo ntambara ishobora kwaduka ihagarare. One of the countries is stronger than the other. Kimwe mu bihugu muri ivyo bishobora kwadukamwo intambara canke bikagwana, igihugu kimwe kirakomeye gusumvya ikindi. But it is like comparing brothers and sisters. Ariko ivyo ni nko kugereranya abavukanyi, umushiki w'umuntu canke umusaza w'umuntu. From the same clan who live in different villages. The mind of God is that they must be one. Imana iravuga iti abo bantu ni abavukanyi, ubwo umwe ashobora kuba aba mu mutumba umwe uwundi akaba mu yundi. Imana isaba ko abo bantu bategerezwa kuba bamwe. Their current differences can be ironed out by the grace of God. Ati ibibazo bafitaniye birashobora gukugwako n'ubuntu canke ikigongwe c'Imana. Intercessors in both countries are encouraged by the Spirit of God to consecrate between 30 and 40 days of prayer and fasting. Ati abasenga amashengero ndetse n'abandi bose bihaye Imana bategerezwa gukora amashengesho y'iminsi hagati ya 13 n'iminsi 14 basengera ivyo bintu bishobora kuba hagati y'ivyo bihugu vyombi. Within the next 70 days, I will repeat that part. Intercessors in both countries are encouraged by the Spirit of God to consecrate between 30 and 40 days of prayer and fasting within the next 70 days. Ati ndasubiramwo abasenga muri ivyo bihugu vyompi bategerezwa gutegura amasengesho hagati y'iminsi 13 n'iminsi 14 bagasengera ivyo bihugu. The main prayer point will be improvement in relations between Rwanda and Burundi. Ati abasenga bazoba bariko barasengera uko imigenderanire y'ivyo bihugu vyompi yonaguka kugira bakingire icyo kibi kibishe. So they must pray for peace, pray against open confrontation. Bagomba gusengera amahoro, bakanasengera iyo ngwano ishobora kwaduka, ingwano kandi ishobora kuba ikomeye cyane. With the Almighty God all things are possible. So Ati hamwe n'Imana byose birashoboka. So what I'm allowed to declare today. Ati ivyo nivyo Imana yanyemereye gutangaza gushira habona uno munsi. Stand up and pray. Ngubwo ubuhanuzi bwa Ian Ndlovu, ni yitwa Dr. Ian Ndlovu, akaba ari umuhanuzi akunda gushira habona ubuhanuzi cyane cyane ubwo aba yahawe n'Imana, ariko ngira muravyumvishe mu majwi yiwe rwose avyivugira ati igihugu kimwe kirakomeye gusumvya ikindi, ariko nihabandanya kubaho gusomborotanya harashobora kwaduka intambara ikomeye cyane, nubwo abo bashobora gukozanya ko ni intambara ya hagati y'abavukanyi kandi bategerezwa kubana, ariko mutegerezwa gukora amasengesho muri ivyo bihugu vyompi hagati y'iminsi 13 na 14 mugasengera ivyo bintu kugira bishobore gukugwako. Ayo ni amakuru aba agezwe havugwa hirya no hino mu binyamakuru byavuzwe ku mbuga ngurukana bumenyi. Amakuru menshi tuba twagiye aratambuka yose ntandi na hamwe ushobora kuyarondera canke kuyakura atari kuri no shina YouTube ya ICTV. Ningaha rero dusoreje amakuru twari twabateguriye muri kano kanya. Mu kanya gatoya nkuko twabibemereye turaza kubashikiriza yandi makuru avugwa hagati y'intambara ikomeye iri hagati y'ibihanganye bitatu mu Burundi. Igihanganye ca mbere ni General Prime Niyongabo, twabwiye ko abasirikare bo batanguye gucinjura bagahunga. Twanababwiye kandi ko tuza no kubabwira indyane ziri hagati ya Neva ndetse n'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo, ndetse n'ibiriko birashikira
bishobora gushikira umushikiranganji w'ikigega ca leta uyu nawe akaba ari Alain Ndikumana. Byose turaza kubija mu idonido tuze no kubirabamwo uruhara rwa bamwe mu bihangange mu butegetsi ndetse n'ukuntu ubuzima bwiwe bushobora kuhasinzikarira canke kuhasigara nk'uko vyabaye ku batari bake bagiye bagomba gushira amabanga y'ibihangange cane abe igihugu kuyashira hanze. Turaza no kubabwira kandi uko bamwe mu barundi bariko barasaba ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yotanga imihoho ngo kubera ko umugambwe CNDD-FDD arongoye warananiwe, ariko nanone bati namwebwe mwibaza ivyo amaze gukorera igihugu umuntu yovuga ko yafashije igihugu ni ibiki. Ati mufate imitwe yanyu muyidode ku mpome z'inzu kugira ubwenge buje ku gihe mwiyumvire neza. Neva Kiza muri 2020 yasubiriye Nkurunziza muri leta ya Nkurunziza yari imaze imyaka 5 yose isa n'iyugaranwe. Nkurunziza agiye kure ntiyarenze muri Tanzania naho nyene rimwe gusa. Igihugu cari mu bihano vyakwezwe na Nkurunziza nyene kubera ubukunzi bw'inda zabo, ariko ico gihe ubuzima bwari bworoshe buke gusumba uyu munsi. Neva yirirwa mu ndege. Muri make Neva nta mugisha yazananye ku gihugu, haca hivangamwo n'ingene asanzwe yimereye umujanja. Niwe rero yivugiye ko ari umujanja, afise ubujanja bwo kuvuga ibinyoma bigomba gusa n'ukuri. Abatazi ubujanja bwiwe bagakoma amashi. Ibintu vyose vyaramunaniye gushika ku murongo, ariko aca yikora kuri bwa bujanja bwiwe agahenda abarundi ngo ni banaka na banaka baguma bamutobera. Ariko ukazorindira abo banaka ko abadoma ku rutoki canke abakura muri vya bibanza barimwo ukabura. Ivyo nivyerekana ko atababa bahari, ahubwo ni bwa bujanja bwiwe nyene. Bunyoni yamufashe amwagiriza ko ariwe amubuza gushika ku migambi yiyemeje mu ngiro, kandi yariko aramubeshera. Twebwe turabizi ko ico bapfuye na Bunyoni ni ukudahuza ku kibazo ca FDLR, kandi ibi abarundi benshi ntavyo mwari muzi ivyo mwahenzwe ngo yagira tere kudeta amahera y'inzahabu za FDLR zava muri Congo. Niyo nta nyanduruko yo kutumvikana hagati ya Neva na Bunyoni. Neva yashitse ashaka ko imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda yoba myiza. Muravyibuka ko n'imipaka Nkurunziza yari yasize yugaye Neva yaciye yugurura. Bunyoni nawe yari afise idiri ya FDLR, niwe yabadandariza inzahabu akabagurira inkoho, kuko murazi ko ari we yari umushikiranganje w'umutekano kuri Nkurunziza. Inkoho zarinjira bikitwa ko ziguzwe n'u Burundi zigaca zibandanya muri Congo muri FDLR. Rero Neva yashitse ashaka guhagarika ivyo, kandi mwibuke ko n'aba FDLR bari mu kibira hariya muri za Cibitoke baciye bagabwa ko ibitero n'igisirikare c'u Burundi bakabomora bose, abandi barapfa. Cha wibaza nawe none kuri Nkurunziza igisirikare ko kitigeze kibarasa nticari kibazi. Abanyacibitoke ntibahora babona bagiye mu masoko gusuma. Imbonera kure zaho ntizari zaratunze kubera arizo batuma kubagurira ivyo bashatse. Ariko Neva yashitse ashaka kwica iyo diri ya Bunyoni. Niho rero kutumvikana kwatanguriye. Bunyoni ntiyepfuza ko Uburundi bugirana imigenderanire n'u Rwanda. Neva nawe agashaka ko iyo migenderanire inagugwa, mbere aba FDLR bari mu Burundi ico gihe barirukanwa. Ingorane zadukiye ngaho hagati y'abo bagabo babiri, kandi leta y'u Rwanda yaramenye ibiriko biraba, bituma ifata mu mugongo Perezida Ndayishimiye. Iperereza ry'u Rwanda rica ritangura kuneka cane Bunyoni, mbere n'amatelefone yiwe yose iperereza ry'u Rwanda ryarayumviriza. N'igihe bivurwa ko Neva bagira bamutere kudeta ari hanze y'igihugu, ni iperereza ry'u Rwanda ryabimenye rica ririhutira kubibwira iperereza rya Neva ubwo nyene. U Rwanda rwari rumaze kwizera Neva nk'ukuntu yaramaze gukubita FDLR za Bunyoni mu Burundi, akabomorera muri Congo, abandi benshi bagapfa. Ariko raba cagihe Neva yakubita FDLR mu Burundi kugira kundwe n'u Rwanda, ubu niwe ariko yagirizwa n'u Rwanda nyene ko akorana na FDLR. Iyi si yuzuye ibinyegezwa byinshi cyane abarundi batamenya. Bati Neva harageze ko atanga imihoho hakakomeza ahenda abarundi ibi na biriya
naveho maze igihugu kitaragwa mu manga. Ivyo bamwe bakabihuza na buno buhanuzi bw'uno munyamarawi Dr Iyani Ndorovu yavuze ko ibintu bishobora kumera nabi, ariko koko ni navyo. Neva uko akomeza guha indaro aba FDLR, abaha ibigwanisho, abaha amazu yo kubamwo, ibi vyose birashobora gukwega karambaraye, kuko u Rwanda nago ntirushobora kwemera ko umuntu afasta umwansi wago maze akamuha ibishobora gutuma aja guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ibihe byiza kuri mwese, mu kanya n'ayandi.